Ndabifuriza igicamunsi cyiza abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turongeye turabahaye ikaze abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze ngakuri ndobonesha kure yacu ya Burundi News TV. Imbonesha kure Imerudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane bakomeje kugenda aravugwa. Akaba amakuru yihuta aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze by'umwariko muri aya makuru yo kuri wa gatanu kwigenekerezo ya 13 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze aho twibanda ku makuru akomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi twaba tugomba no kugenda turagaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa nga mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda by'umwariko tugarukaho cyane muri ano makuru cyangwa se muri kino kiganiro cacu cy'uno mwanya. Amakuru yihuta by'umwariko akomeje kugenda araturuka imbere muri kino gihugu c'u Burundi, hakomeje kugenda amenyekana ibihe bidasanzwe ndetse n'imigambi iri kwirategurwa ku butegetsi bwa General Neva. Mu nyuma y'uko rero by'umwariko yamaze kugenda atangura ndetse akamenya yuko hoba harimo by'umwariko gahunda yo kumutembagaza ku butegetsi. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda atangaza amajambo akomeye cyane by'umwariko aho yaje kugenda arahishura nk'uko tubikesha bamwe bamwegereye ko abayobozi bakomakomenga mu gihugu c'u Burundi bose ari bamwe. Mu nyuma y'uko rero hari ubutumwa bukomakomeye cyane ariko arakira ku rubuga rwiwe rwa WhatsApp, mu nyuma y'uko by'umwariko yarahejeje kugenda aratanga inomero yiwe ya WhatsApp kugira ngo abantu bajye baramuronderaho bamumenyesha amakuru ndetse n'ibibazo bafise nga mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero by'umwariko yamaze kugenda aratahura umugambi ukomeye cyane, ariko kandi by'umwariko hatigeze haratangazwa bamwe by'umwariko mu baba bari inyuma y'uyu mugambi. Bivugwa ko by'umwariko hoba hari ikigendanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho by'umwariko yaje kugenda afata bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane maze abifatira ku gahanga avuga yuko bose ari kimwe. Bivugwa ko kandi yabivugishijwe n'ubutumwa bukomakomeye cyane yamaze kugenda ararungikirwa ku rubuga rwiwe rwa WhatsApp nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Ariko kandi mu gihe ibintu bimeze gutyo hamenyekanye ibyo FDLR ndetse na FRN bamaze iminsi baganira n'igisirikare ca Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru y'ibanga akomeza kugenda arashimangira ndetse akanagaragaza neza ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yoba arimo kugerageza kwakira zino nama zikomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo abashe by'umwariko kuba aba basoda biyemehari bamufasha mu kuzohangana n'ibitero bikomakomeye cyane, cyangwa se n'undi wari wese ashobora kuba yozamugabaho ibitero nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi muri kino gihugu cacu c'u Burundi hakomeje kugenda haratangura ibikorwa byo kwitegurira amatora yimirijwe by'umwariko umwaka uza, ariko kandi bikaba bigaragara yuko ashobora kuzobamo akantu. Abanyepolitike bamwe na bamwe baragaragaza neza ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nahiyahiya akazagerageza kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ashobora kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Aya ni amagambo atarimo yihishigwa yemwe n'abarongoye CNDD-FDD niko babibona, bagaragaza neza ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda araba nk'ikibazo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Turagaruka ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Hakomeje kugenda aragaragara ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo cyane byibanda binagaruka ku bigendanye n'umutekano nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Hari bamwe bakomeje kugenda by'umwariko baranyuruzwa, abandi bakaba bakomeje kugenda by'umwariko barahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ariko byose bikaba biriko biragenda birakorwa cyane by'umwariko bikaba biriko biragenda birakorwa by'umwariko n'abarongoye CNDD-FDD nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri rusange. Mu ntara ya Muyinga umukukuruke mu gipolisi yaranyurujwe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi. Garcia Macumi ni umukukuruke rero mu gipolisi c'u Burundi, by'umwariko ntazwi irengero ryiwe by'umwariko kuva mw'ijoro riheze by'umwariko ryo ku munsi w'ejo gushika uno mwanya by'umwariko amakuru akomeza kugenda avuga ko nta muntu n'umwe yashoboye
byoroshe ko yomenya irengero ryiwe. Hari amakuru avugwa n'ababibonye by'umwihariko bivuga ko yoba yarurijwe ikamyoneti y'ibiyo by'umwihariko bitabona n'abagabo bashika kuri babiri bambaye umwambaro w'igipolisi. Ibyo byabereye ku biro by'ikigo cy'igihugu rero kijejwe kubaka amabarabara hano i Muyinga nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aragaragara ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuhari wa M23 uhejeje gutangaza mu buryo bweruye uburyo bwose waje kugendura bikonfirma yuko witeguye ingwano, witeguye guhangana ku buryo bukomakomeye cyane by'umwihariko n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko baje kugenda barabyitangariza. Uku gutangaza ibingibi kandi kubaye mu gihe by'umwihariko uyu muhari wa M23 ukomeje kugenda uracana umuriro ku ngabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko baherutse no gutangaza neza yuko bo bagiye gufata ibice bigiye bitandukanye birimo nka za Katanga ndetse n'ahandi. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye turifuriza ibihe byiza cyane, tunabaha ikaze abatwumviriza baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye nga ku mugabane wa Afrika, mu bihugu bimwe na bimwe, ku mugabane w'Uburayi, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese turabifuriza ibihe byiza cyane, tunabaha ikaze by'umwihariko tunabaye turabwiye yuko ari niba ari ubwa mbere shisenga hari kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu by'umwihariko uwabyonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu ubundi bane natwe 5 kuri 5. Turabahaye ikaze rero by'umwihariko amakuru reka tuyatangurire nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yihuta by'umwihariko ahejeje kugenda aratera ubwoba by'umwihariko ariko araturuka neza kubegereye Evariste Ndayishimiye. Hari umwe by'umwihariko mu bajejwe iperereza yaje kugenda atubwira ariko atashimye yuko twotangaza imyirondoro yiwe, akaba yaje kugenda avuga ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba yamaze kugenda araronka ubutumwa bukomakomeye cyane yahawe na bamwe mu bayobozi bafatanyije kurongora kino gihugu. Ni ubutumwa kandi bwagaragaragaramo by'umwihariko amazina ya bamwe mu bategetsi bakomakomeye cyane bo bari gutegura umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko rero akaba yabuze ayacira ndetse n'ayamira, ndetse ibintu bikaba bitangiye kugenda birakomera mu gihe hari hagiye kwegereza ibikorwa byo kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu by'umwihariko mu matora yimirijwe umwaka uza. Abanyagihugu benshi barakomeje kugenda baranenga imiyoborere yiwe, bakavuga ko by'umwihariko imyaka ihise 4 yose ariko arategeka bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse n'andi bakuba menshi ku buryo atamuntu n'umwe ashobora kuba yomugirira icyizere. Nkuko bikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko hakomeje kugenda hamenyekana amakuru akomeye cyane avuga ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye iyo bahise akomeza kugenda by'umwihariko yifashisha abasirikare bamwe na bamwe b'imihare igitandukanye mu rwego kugira ngo bazabashe kuba bomufasha mu guhangana n'urugamba, ariko kandi by'umwihariko yisunze n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusomera avuga ko by'umwihariko hoba hari gutegurwa gahunda zikomakomeye cyane ndetse zifiswemo koko gukomakomeye cyane n'abari imbere mu gihugu c'u Burundi, ndetse akiyongeraho n'abandi bahunze iki gihugu by'umwihariko barindiriye ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yotusha gatoya agatangaza ko azongera by'umwihariko kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Mu minsi iheze nibwo nabamenyesheje amakuru yuko by'umwihariko byamenyekanye ko FDLR ndetse na FRN bariko barakora inama zikomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, cyane ku mupaka uhuza iki gihugu c'u Burundi na RDC mu ntara ya Cibitoke. Hakomeza kumenyekana rero ibyo FDLR ndetse na FRN bamaze iminsi baganira n'igisirikare ca Evariste Ndayishimiye. Amakuru aturuka mu gihugu c'u Burundi cacu aremeza by'umwihariko ko abahagarariye imihari ya FDLR ndetse na FRN yose igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bamaze hafi icumweru cirenga kugira ngo bagirane ibiganiro n'igisirikare c'u Burundi. Nkuko amakuru ariko aradusumira, inama zahuje zimpande ukori 3 by'umwihariko ku butumire bwa gisirikare c'u Burundi zaberaga muri hoteli zo mu ntara za Cibitoke ndetse na Kayanza, zombi zitandukanywa n'ishamba rya Kibira. Iri shyamba by'umwihariko FRN imaze imyaka myinshi cyane ifisemo ibirindiro bikomakomeye cyane. Hagiye haravuga ko kandi by'umwihariko muri iryo shamba haragiye hararungikwa abasoda benshi b'u Burundi, ndetse hakanyuzwa ibikoresho cyane by'umwihariko hakaba harimo ibirindiro bikomakomeye cyane by'aba special force n'abandi basoda benshi.
hoteli by'umwihariko izo nama zabaye mu by'umwihariko zabaye izo nama zabaye ku igenekerezo rya 29 kana mu mwaka wa 2024 ndetse no ku igenekerezo rya 4 Nzeri zabereyemo kandi habereyemo izo nama n'uwo mubonano zirimo iyitwa Green Village Hotel ya Minisitiri w'Intebe w'u Burundi akaba umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse by'umwihariko n'iyitwa Mwarangabo ya Colonel de Police witwa Jerome Ntibigobora nk'uko biko biratangazwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Inyeshamba zitabiriye ziriya nama kandi zirimo Lieutenant General Hamada Habimana ufatwa nk'umugaba w'ikirenga rero inyeshamba za FRN General Ntahunguka Pacifique bakunze gutazira akazina ka Omega akuriye igisoda ca FDLR General de Brigade Antoine Hakizimana Ajeva uzwi nk'umuyobozi w'igisirikare ca FRN ndetse na Colonel Honore Hategekimana Theophile nawe rero uwo muri uyu muhari wa FRN nk'uko biko biratangazwa. Ku ruhande rw'u Burundi hari abakuriye rero inzego z'ubutasi bwa gisirikare ndetse n'abayobozi bake mu nzego za leta gusa amazina yabo ntabwo yabashije ko yomenyekana. Icakora turakomeza kugenda turayabarondora kugira ngo tubashe kugenda turabahereza inkuru itomoye. Icakora umwe rero mu ba ofisiye b'igisirikare cy'u Burundi utifuje gutangaza amazina yiwe by'umwihariko yaje kugenda aganira n'ikimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bacu by'umwihariko abahagarariye yavuze ko by'umwihariko abahagarariye igisirikare cy'u Burundi bahuye nabo rero bo muri FDL ndetse na FRN abenshi bakorera mu majyaruguru ashira uburengero bw'igihugu nk'uko biko biratangazwa. Icyakora hari abandi baturutse mu kicaro gikuru rero cy'ingabo i Bujumbura ku mugwa mukuru rero by'umwihariko ubutunzi. Andi makuru kandi araturuka muri Kivu y'Amajyepfo yo avuga ko abakuriye iriya mihari bambukaga umupaka rero bacungiwe umutekano n'abasirikare b'u Burundi nk'uko biriko biratangazwa. Hari amakuru avuga ko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu nyuma y'uko amaze kugenda aramenya ndetse akaba akomeje kugenda arakira ubutumwa bukomakomeye cyane bumucira amarenga ndetse banavuga ko rero ashobora kuba yotembagazwa ku butegetsi isaha ku isaha. Biravuga ko yoba akomeje kugenda by'umwihariko yiyegereza ndetse by'umwihariko agerageza kugenda arakorana n'aba FDLR ndetse n'aba FRN nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu nyuma y'iko rero bwana Tshisekedi nawe yamubwiye akanamugira inama. Bivuga ko kandi yaje kuganira na Tshisekedi akamubwira yuko nawe yataza kugeraho muri FDLR nawe ataciri ku butegetsi, bikaba byaje gutuma General Neva rero nawe atangura ibikorwa byo kugerageza kwihuza nabo banyeshamba. Amakuru avuga ko kandi mu mpamvu nyinshi cyane zikomeje kugenda zigaragara zatumye igisirikare cy'u Burundi gitumira iriya mihari rero harimo iyo guhuza ndetse no kunga abayobozi ba FRN bamaze igihe barebana ayingwe ndetse no kunoza imigenderanire ndetse n'imikoranire mu rwego kugira ngo bashe kuba bohangana ndetse bakaba binavuga ko rero baganiriye ku ngingo zigendanye no kuba igihugu cy'u Burundi kiramutse gitewe cyangwa se kiramutse gihuye n'ibibazo bigiye bitandukanye abo basoda by'umwihariko baba babizi bakaba baza gutangura gutabara nk'uko bagwanye abo muri FDL bariko baragwana by'umwihariko ku gisirikare ca Kongo barafatanyije. Nka Generali Hamanda rero akekwaho kuvugana kenshi rero na mugenzi wiwe Aloyizi Nzabampema uyobora inyeshamba za FRN by'umwihariko uyu nawe rero ubutegetsi bw'u Burundi bukaba butinya ko rero yoba yarinjiriwe n'igihugu cy'u Rwanda rumusaba kumvisha inyeshamba z'abanyarwanda rero ko zigomba gutahuka ndetse no kumumenera amabanga yerekeye imikoranire ya FRN ndetse na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Izindi mpamvu by'umwihariko ziriya nama ngo yari ukuzamura morali y'abagwanyi ba FRN bari mu kibira ndetse by'umwihariko no kurabira hamwe uko abagwanyi ba FDLR bari muri iriya shamba bakongerwa mu rwego rwo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko biriko biratangazwa. Hari amakuru kandi avuga ko FDLR ndetse na FRN n'u Burundi bemeranyije umugambi rero wo kohereza hafi y'umupaka w'u Rwanda abagwanyi babarirwa mu bihumbi bo guhungabanyiriza umutekano w'igihugu cicibanyi cy'u Rwanda. Hari andi makuru kandi akomeza kugenda avuga ko kuwa gatatu w'iki cyumweru umwe mu bayobozi bakuru b'u Burundi yagiye mu ishamba rya Kibira guhura n'inyeshamba za FRN nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. U Burundi burakomeje kwiyegereza imihari yitwaje ibigwanisho igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe mu mpera z'umwaka wa 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko Evariste Ndayishimiye
wari i Kinshasa yatangaje ko ashyigikiye umugambi urimo FDLR wo gutera igihugu cy'u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Bivuga ko kandi mu minsi iheze ubwo bari bariko baraganira, ubwo bahuriye i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa, Perezida Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye baganiriye ku mikoranire ndetse no guhuza imihari igiye itandukanye kugira ngo izabashe kuba yobafasha ndetse inanabatabara mu gihe bo barahuye n'akaga gakomeye cyane. Ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR basanzwe rero bafatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntambara zihanganyemo rero n'umuhari wa M23. Kinshasa ivuga ko kandi ushyigikiwe n'u Rwanda. Gitega iramaze igihe kandi yita Kigali umuturanyi mubi cyane, ndetse muri Mutarama cange mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubutegetsi bw'u Burundi bwarafashe icemezo cyo kugara imipaka ihuza icyo gihugu c'ibanyi cy'u Rwanda, irushinza gushyigikira umuhari wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ni birego icakora leta y'u Rwanda yakunze guhakana, ikavuga ko rero atamutwe uri we wose urwanya ubutegetsi bw'u Burundi basanzwe barakorana nk'uko byakomeje kugenda biragaragara. Ni bimwe rero mu byatangajwe n'abategetsi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane nk'umuvugizi w'iyo guverinoma y'icyo gihugu cy'u Rwanda, Madame Yolande Macron, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Twongere twerekeze muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Mu kigo cy'igihugu kijejwe kubaka amabarabara imuyinga uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi niho Gratien Mavumi rero yakora nk'umurarizi, ariko kandi akaba yamaze kugenda aranyuruzwa, akaba ata muntu urabasha kuba yoronka agakuru kiwe, telefone ziwe zose zirazimije. Abantu bashika kuri babiri bambaye umwambaro w'igipolisi bariteye muri ico kigo rero baca babaza abo bararizi babiri ukuntu abasoma rero bibye bimwe mu bikoresho bikoreshwa ku ma chantier yo kubaka ndetse no gusanura amabarabara. Barabarangirije ko rero bari basinziriye mu gihe abasoma rero bariko biba, niko byashinzwe intahe by'umwihariko n'ubundi murarizi yabonye uko byogenze. Nubwo biri uko nguko kandi uwo muraririzi nyine atomora ko atakintu na kimwe cari cibwe muri uwo mwanya. Abagabo bashika kuri babiri bagerageje gutwara abo bararizi babiri mu modoka, ariko umwe muri bo arabacika kugihamana nk'uko biko yatangazwa. Kuva ico gihe rero Gratien Macumi ntarasubira kutogwa. Umuryango we rero uvuga ko uwamurondereye mu busho bwose uramuheba. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, akaba ari umutama w'imyaka ishika kuri 50. Macumi rero akaba avuka ku mutumba wa Kagugo muri komine Igiteranyi ni mu ntara ya Muyinga. Ku bwamwe rero mu masoko yacu, Shabani nimubona rero arongoye imbonera kure abanywanyi b'umuhari ugwaruka rwa CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Buhumuza, kubw'indinganizo ry'umwihariko nshasha y'intara yoba ariwe yatumye uwo mugabo anyuruzwa. Aranavugwa kandi by'umwihariko mwikubagurwa ntihohoterwa rikorerwa abantu mbere yo kubagandagura nga muri kino gihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nga mu gihugu cy'u Burundi kandi harakomeza kugenda ribonekeza imodoka zimwe na zimwe by'umwihariko ziriko ziranyuruza abantu, aho baza bagafata umuntu bikarangira bamujyanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byose kandi bikaba bikomeje kugenda biratuma abanyagihugu benshi barakomeza baratera icyizere CNDD-FDD, bakaba bagaragaza neza ko by'umwihariko bigoranye yuko ishobora kuba yozongera gutogwa cyangwa se kuba yazongera kuronka indi myanya myinshi ngaha muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuhari wa M23 rero wamaze gutanga integuza yuko ushobora kuja mu migwano yeruye n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kubera ibitero zikomeje kugaba ku banyagihugu ndetse no ku birindiro byabo, nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu nyuma y'iko rero ku munsi w'ejo haheze kwigerekerezo rya 14 Nzeri ingwano rero yumvikanye hafi umunsi wose hagati y'uyu muhari ndetse na FARDC muri centre ya Sake muri territoire ya Masisi, nk'uko biko biratangazwa. M23 kandi ivuga ko ibisasu by'ingabo za leta byahitanye abasivile bagera kuri 5 aho igenzura, mu gihe kandi andi makuru avuga ko rero igisasu kivuye mu ruhande rwa M23 caguye imugunga hafi ya Goma cikica abana bashika muri 3. Icakora aya makuru ntabwo by'umwihariko M23 yigeze kugenda igira icyo yavugaho.
umuvugizi w'ishami rya politike rya M23 bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ko rero uruhande rwa leta ko rero muri iyi mirwano yo kuwa kane by'umwihariko rwarashe mu duce M23 iriko iragenzura dutuwe n'abasivile bigatuma hapfa rero abasivile ndetse n'abandi banyagihugu benshi cyane babo nyine bari mu bice bigiye bitandukanye bakomoka mu bice bigenzurwa n'umuhari wa M23. Bwana Lawrence Kanyuka rero mu itangazo yashyize ahabona avuga amazina y'abantu bashika muri 5 bapfuye mu duce bagenzura twa Bufaransa Bihambwe ndetse na Tongo muri territoire Masisi. Uruhande rwa leta ntaco ruratangaza kuri izo ngwano ko zobaye ku munsi w'ejo kuwa kane, gusa mbere leta yagiye irashinza M23 kwica agahenge cyangwa amasezerano y'agahenge yumvikanyweho rero igatera ibirindiro by'ingabo za leta. Kanyuka kandi yaravuze ko ibi bikorwa bishobora kuganisha ku ntambara by'umwihariko yeruye, nubwo rero hari umuhate w'abayobozi b'akarere by'umwihariko n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga by'umwihariko wo kongera ku mahoro rero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi mirwano kandi ikomeye ivuzwe mu gihe kandi hashize igihe hari agahenge abategetsi ba Kinshasa bavuze ko rero bishimira uko kariko genda karubahirizwa. Hagati aho kandi hari ibiganiro bikomakomeye cyane i Rwanda muri Angola. Ikimenyesha makuru African Intelligence kiheruka kwemeza ko mu biganiro biheruka guhuza inzego z'ubutasi za RDC ndetse n'u Rwanda hatumiwemo rero uruhande rwa M23. Ku ruhande kwa mbere kandi w'iki cyumweru Minisitiri w'Itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bwana Patrick Muyaya yaratangarije France 24 ko mu nyuma y'inama y'inzobere yabaye by'umwihariko yari yabaye kwigenekerezo rya 14 by'umwihariko hazaba indi nama yo ku rwego rwa minisitiri izagerageza gusesangura raporo y'inzobere. Bwana Patrick Muyaya kandi yaranavuze ko i Rwanda barimo kuganira ku bintu bishika kuri bibiri. Ku ruhande rumwe rero kuba FDLR igomba gusenywa mu buryo bwa burundu, kuri ndi ruhande kandi ingabo z'u Rwanda ngo zigomba kuva ngaho muri ico gihugu. RDC imaze igihe kandi irashinza u Rwanda kuba mu nyuma y'umuhari wa M23 ibyo u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana. Abategetsi b'u Rwanda nabo kandi bagashinza abakongo gufasha umuhari wa FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ibinashimangirwa na raporo zigiye zitandukanye z'impuguke za Loni nkuko byakomeje kugenda biratangazwa. Ndashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye, bifuriza gukomeza kumererwa neza twongere gusubira mu masaha ari imbere.